Nakuramukije udahema kubana natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha koranya na yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, igisata cya politiki, igisata cy'indero, amagara y'abantu, uburimyi ndetse n'ahandi hose hatandukanye, maze amakuru akabashikira kugenda ni mu nyuma rero yo kuba twamaze gukora amatohoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Reka rero tudatevye tubagezeho ingingo nkuru y'amakuru agira yibandeko. Perezida Evariste ubwiwe arazi ko kurongora igihugu atari impano yiwe, arabizi ko vyamunaniye kandi bikamuta ko amazi cane. Ese bifashe bite? Ikindi cyo kigaragaza ko ari uko vyamugendekeye. Naho mu yandi makuru, nta wundi mukandida afise inguvu ashobora guhangana na CNDD-FDD atari Agathon Rwasa. Nimba badashaka ko yitoza, nta n'impamvu leta y'u Burundi yo konona amahera ngo nayo gutegura amatora. Ibi navyo bikomeje kugaragara ni vya bindi bigenda bigaruka yuko rwose Ndayishimiye atanguvu afise ariko bibonwa. Rero y'amakuru ndetse n'ayandi tutabaje kugeza muri zepfunyapfunyi niyo tugiye kuzatabashikiriza ku buryo bw'idonido. Ese vyagenze bite ku buryo abanyagihugu bariko baravuga bino byose? Reka nisabire utari wafite na subscribe cyangwa se sabone kugira ufite ko maze amakuru ajya gushikira kujya ni mu nyuma yo kubona notification mu gihe wafyonze no kukayogera. Reka tudatevye tubageze hano makuru ku buryo bw'idonido. Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe arazi ko kurongora igihugu atari impano yiwe, arabizi ko vyamunaniye kandi bikamuta kuba amazi cane. Ibi bigenda bigaragarira mu majambo yivugira. Mu myaka iheze yaravuze ko harakagwi k'abantu kamuhatira ku butegetsi ko kubwiwe aba yarabihevye. Iyi ni faiblesse ikomeye ku muntu ari mu kibanza nka kirya. Hirya y'ejo naho yaratubwiye ko hari umuntu yamwandikiye ubutumwa kuri WhatsApp bugira buti wewe ntavyo ushoboye, vyarakunaniye. Nawe amwishura ati noneho uratomboye, ngira ndakiveko ingo nawe uzobishobore tugutore. Aya yose jewe ndabizi ko ari ubuswaganyi bwa Neva. Nta muntu yamwandikiye ivyo, ariko kubera nawe yezi ko vyamunaniye aguma yicura ko abarundi bamwidogera ko vyanse. Bene wacu ba CNDD-FDD, mu mugambwe wanyu harimwo abagabo hatari bake kandi babikira neza, haba mu ba generali haba mu ba civile, abagabo baciye ubwenge bafata ingingo bubahitse murabafise. None kubera iki muhatira Neva ku kindi kiringo kandi n'icambere agira kimare ataco amariye igihugu? Burya vy'ukuri muri CNDD-FDD hari umugambi wo guhindura ishusho y'u Burundi mufise, canke mwashakira ibikanganyoni nka Neva mutegeka uko nishakiye gusa? Ico gihugu cacu ni igihugu ciza cane, gifise vyinshi vyo giteza imbere mu mwanya muto cane, ariko ndabira ingene mwagisubije inyuma ku buryo arico gisigaye giteye isoni mu karere. Hageze naho umurundi wese ageze hanze y'u Burundi yihakana ko atari umurundi kugira aronke amahoro. Barundi, nta muntu njewe mbuza gukunda CNDD-FDD, ariko gukunda Uburundi nico cari gihambaye cane. CNDD-FDD n'umugambwe nk'iyindi yose iratwara hakagera igihe ikavaho, ariko Burundi buzogumaho imyaka yose kugeza isi irangiye. Bene mama,
iyo fanatizime mufise siyo izokubaka ico gihugu. Ivyo rero nivyo bishikirizwa. Naho mu yandi makuru nta wundi mukandida afise inguvu ashobora guhangana na CNDD-FDD atari Agathon Rwasa. Nimba badashaka ko yitoza nta n'impamvu leta y'u Burundi yokonona amahera ngo nayo gutegura amatora. Burya abadede ntibibatera isoni iyo mugiye mu matora mwenyene? Mwiyumva gute iyo mutangaje ko mwatsinze amajwi 99 ariko mu kibuga mwariko murikinana mwenyene n'umusifuzi akaba ari mwebwe nyene? None nk'uku imigambi mishasha muzozana niyi? Gusa abarundi benshi bararonse kubesha. Murashobora kuvuga ko atafumbire abanyagihugu bazosubira gukena, ko niba batora igitoro cabuze ko kizoca gitangura gusesekara nk'imvura, kubuzi mwihera imiryango yanyu canke abo muva mu mugambwe umwe gusa ko buzotangura kuronswa uwo wese abikwiriye. Reka ngaruke kuri topic yanje. Nk'ubu baye wa gatanu mw'ishure rigizwe n'abana 6, hanyuma uyundi akaba uw'15 mw'ishure rigizwe n'abana 100. Vy'ukuri mwabo banyeshure babiri ninde afise ubwenge kurusha uyundi? CNDD-FDD ntaho itandukaniye na wa mwana agenda arivyimvya ngo yarushije amanota abandi, kandi vy'ukuri atabantu benshi yarushije. Biboneka ko bari bahanganye nawe. Kuja mu matora atarimwo Agathon Rwasa ni nkoko nona ayo mahera musohora ngo nayo gutegura amatora, kiretse nimba muzoyajamwo kugira ngo mwereke amakungu ko hari intwaro ya demokarasi yitorewe n'abanyagihugu. Ariko jewe ndavye ayo mahera mwopfuma muyakoresha imigambi y'iterambere. Rero navyo n'ubundi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabigarutseho, aho avuga ko kubwiwe nyene ayo matora yohebwa maze ntihagire ayererwa akorwa. Ese nawe niko vyumva? Ariko nanone aho kugira abantu babeshywe vyasumvya maze abantu hakabaho amatora arimo ibikorwa bigaragara canke se akarorera. Naho mu yandi makuru, CNDD-FDD ikoraniro kaminuza ryitezwe ko ibidasanzwe. Umugambwe uri ku butegetsi wazindukanye ikoraniro kaminuza ridasanzwe kuri uwa 26 ndamukiza 2026. Abatumiwe muri iyo koraniro ku mugwa mukuru wa politiki Gitega bari batanguye gushika kw'iseminari nkuru yitiriwe Paulo wa kabiri, ahabera ico gikorwa imbere y'isaha 12 z'agatondo. Mu batumire harimwo urutonde rw'abamenyesha makuru rwasomewe ku bwinjiriro bw'ico kibanza cakiriye ikoraniro. Mu bimenyesha makuru vyigenga, abamenyesha makuru 2 ba radio na televiziyo Isanganiro nibo bonyene bari ku rutonde. Nk'uko vyagenze muri Nzero uno mwaka igihe hatorwa inzego nkuru z'umugambwe, vyitezwe ko muri iyo nama havamwo ingingo zerekeye ubuzima bw'igihugu n'iza politike mu Barundi biciye
mu Barundi biciye mu ntumbero z'umugambwe CNDD FDD mu bitegekanywa kwigwa yaraye imenyekanye niyo kubuza abakozi ba leta gutondana telefone ngendanwa nk'uko twamaze kubibashikiriza kuri runo rero kuri iyi ndebesha kure. Inyuma y'inama ya komine nkuru y'uwa mugambwe kuri uyu wa 25 na Mukiza 2026, iryo koraniro kaminuza ridasanzwe ribaye inyuma y'amasengesho y'iminsi 3 hamwe n'inama ya komite nkuru y'umugambwe bitangurira amakoraniro kaminuza adasanzwe y'umugambwe, aho hafatirwamo ingingo zikomeye nk'uko vyaheruka kugenda igihe hatorwa inzego nkuru z'uwo mugambwe kuwa 25/0/2026. Biragoye kumenya nimba muri iryo koraniro hahava hemerezwa ugiye guserukira CNDD FDD mu itora ry'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027. Ni kimwe mu vyitezwe n'abatari bake ko gishobora kuva mu iryo koraniro kaminuza. Ku kibazo c'uko ashobora kongera kuba umukandida wa CNDD FDD mukuru w'igihugu, Everson Ndayishimiye mu kiganiro yaheruka guha yagize ati mu mugambwe wacu nta wigira aragirwa, naho baza umunyamabanga mukuru nawe nyene ntavyazi. Ico bikoze ibihe vy'amatora y'umukuru w'igihugu biraboneka ko vyiteguriwe kare, bikagaragarira mu gutanguza ku mugaragaro inyigisho zijanye n'amatora kwa 2022 ndamukiza. Igitega n'umugwi wigenga ujejwe gutegura amatora CENI ku muhingamo w'uwo musi nyene, Perezida Ndayishimiye yarakiriye abarongoye imigambwe yemewe n'amategeko mu ntumbero yo gukomeza umubano mwiza hagati y'imigambwe mu Burundi.